haraciye igihe kitari kirekire aho isi yose ari hanze amaso amatora yari kwarabera ku gataka ka Amerika, aho benshi bifuza ko perezida ayoboye uyu munsi ari we yaje gutogwa nyine Donald Trump kwa mukuru w'igihugu, kubera gahunda yagiye ashinga avuga ati jewe ninamara kuyobora ikintu cya mbere nzokomeza ko nzokora ni kurangiza intambara n'akajagari biri ku isi hirya no hino, ku buryo intambara ari imaze igihe kirekire kwiraba yahuza Ukraine hamwe n'Uburusiya. Trump mu kwiyamamaza yavuze ngo nzogerageza uko nshoboye kugira ngo nemeze neza ko iyi ntambara ihagarara, ku buryo yapanze umugambi anawushira hanze agaragaza ukuntu hazohagarika intambara. Igitangaje yaraje ku butegetsi muvi yashize imbere guhagarika intambara ntivari birimo, kiretse gusa ko ku ruhande rumwe abatuye isi babonye abwira nabi Zelensky wa Ukraine. Mukavideo benshi bakomeje kuvugishwa nako bavuga byinshi ukuntu yafashe nabi Zelensky, ariko igitangaje uyu munsi bikaba biri kuvugwa yuko agiye kandi kongera guhereza ubufasha Ukraine kugira ngo intambara ikomeze. Aba benshi bakomeje kwibaza bati wa mukuru w'igihugu twe tumaze kubona ko agiye guhagarika intambara, atanguye kandi gukongeza intambara. Ibyabaye muri Iran vyatumye kandi abenshi bibaza ati wa mugabo abanyapolitike tubizere canke tureke kubizera. Ivyo ni vyabaye, ariko imbere yo gukomeza abanzura baho munsi handitse subscribe kugira ngo tujye mu kiganiro mu buryo buramvuye neza, ariko wamaze gufyonda handitse subscribe kugira ngo ikiganiro cyose ni ya chaîne yanyu Malengo Media. Muri rusange nuko vyagenze. Trump abantu benshi bazi nk'umuntu akunda kuvuga ibyo abonye byose, yifata nk'umukuru w'igihugu kirara nyene kuvuga atacuza umubwira ya majambo yose abandi mu kuvuga abanza kwikandagira, babanza kurika kwanza babwira ngo ntibamenyekane nabi muri ya gahunda ya Amerika kuva na kera. Abenshi basanzwe bazi nka political correctness, kwa kundi ubusanga nyene umuntu w'umuyobozi atofa kuvuga ibyo abonye, cyane cyane mu gihe bishobora kubangamira abandi bantu. Ugasanga hari ukuntu bagenda bavuga amajambo nyene bayaca hejuru atakurinda kudoma ku rutoki, nko kuvuga ngo umuntu ari kimuga aho bagendana ubumuga muri izo gahunda. Ariko Trump abenshi bazi ko adakunda guciya nino, avuga ibyo yumvisemo uko abibona mu buryo bw'uburara nyene. Abandi banyapolitiki bose burya nawe ubwiwe ari muri bake basezeraniye abantu bitangaza. Ndabibutsa kandi ko burya mu butegetsi bwiwe bwabanjirije muri manda yiwe yabanje kuyobora mbere yuko bamutsinda, uyu mugabo abanyamerika benshi bagiye bamuvuga neza ko mu byo yasezeranye ibirenze 80% yarabikoze. Abenshi bamukundira icyo. Yongeye kandi kuza ubugira kabiri, yongera abwira abantu ngo ntimugire ikibazo, jewe napanze umugambi muri amajambo y'abanyapolitiki y'ubwira sinyira ati gena panze umugambi ku buryo iyi ntambara ya Ukraine hamwe n'Uburusiya nzoyirangiza mu masaha 28 nkimara gusa kujya ku butegetsi. Mu masaha 28 intambara izo birangiye. Abenshi yibaza uko nazo bigenza mugabo barumigwa, ariko uko byagenze neza nuko iyi nkuru reka tuyikesha ikinyamakuru CNN, aho yanditse ku rubuga ngo kuntu gahunda zo kurangiza intambara nko Trump yagiye yishongora ngo azorangiza intambara mu minsi nako mu masaha 28, ariko biza kurangira bitagenze uko bipanze. Byagenze gute rero? Itariki 20 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka turimo yari inauguration ya Trump nyine, yiyemeje nk'umukuru w'igihugu. Inyuma y'imyamamazo isi yose itangura kumuhanga amaso ivuga iti reka turabe rero ukuntu uyu mugabo agiye kurangiza ya ntambara mu masaha 28. Aho isi yose ariteze ko hakimara gutogwa gusa buri buce intambara yarangiye muri Ukraine. Nakarika abantu benshi bakomeje gukeka yuko Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya, asanzwe ari umuntu wa hafi cyane, ko kandi ngo yanafashije kugira ngo uyu mugabo haba muri manda yiwe ya mbere ni ya kabiri kugira ngo Trump atsinde agere ku butegetsi. Ariko abenshi bagiye gusanga atari uko bari bavyiteze, bivuye nuko politike zako ikire cya politike cyakomeje guhindagurika vya hato na hato. Ikindi kandi iyi tariki 12 z'ukwa kabiri Trump yatangaje yuko yahamagaye perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kugira ngo bavugane uko bashobora kurangiza intambara hagati y'Uburusiya hamwe na Ukraine. Nico kiganiro cya mbere cyabaye hagati y'abaperezida babiri
igihe Trump yajya ku butegetsi uhereye mu kwa mbere. Ico gihe isi yose yatanguye kubona yuko ndetse imyaka y'intambara igiye kurangira kubera Trump atangiye kuvugana na Vladimir Putin, ariko biza kurangira atari uko bigenze. Nyuma yaho ndetse isi yose yatunze urutoki abenshi badashigikiye politiki z'Uburusiya, na cyane cyane OTAN n'abayobozi b'abanyaburayi, aho bakomeje gutunga urutoki Uburusiya kubera ibyabaye muri Crimea 2014. Crimea intara ya Ukraine baje kuyishirako, maze 2022 icyo Uburusiya bwakoze bwateye igitero icyo bita a full scale invasion, cya gitero cyuzuye nyine, aho bari bazi nabo ko bazogwanda urugamba mu minsi mike, ariko biza kurangira urugamba rubaye rurerure, kuko n'ubundi Amerika igombye kuguhomvya muri gahunda zayo. Bajya abanyabura bagira ubwenge bwinshi n'amayeri n'uburiganya ku buryo bashobora gushira mu ntambara igihe kirekire cyane kugira ngo ubukungu bwawe buzogende buzahare neza, baze bagukubita babaza ejo. Ariyo mpamvu Uburusiya bwakomeje gushigwa mu bihano, bongera kandi bateza intambara igihe kirekire. Ukraine iba nk'igitambo, iba kandi burya nk'ikibuga isibandiraho kugwandira gusa muri izo gahunda, kugira ngo bayishire mu ntambara igihe kirekire Uburusiya bukene. Bari barapanze, kuko n'ubundi amatati yatanguye inyuma y'intambara y'isi ya kabiri, aho ibihugu nk'Ubwongereza, Amerika n'Uburusiya arivyo vyagize uruhare rukomeye kugira ngo intambara irangire. Ariko nyuma y'iyo ntambara hatanguye intambara y'ubutita nyine, guerre froide. Bagomba kumenya ngo ninde azoguma ayoboye. Yego Hitler twamukuye mu nzira, Mussolini twamukuye mu nzira, ariko rero ikibazo gisigaye ni kimwe: uzosigara ayoboye ninde azokomeza kuba ari gihangange hagati y'ibihugu bitatu bimaze gutsinda, ni kuvuga Ubwongereza, Uburusiya hamwe na Amerika. Icyo gihe Uburusiya ntibwari bwakomare cyane ku rwego ku buryo wasanga muri icyo gihe Amerika ari yitegurira abayobozi b'Uburusiya ibyo bavuga, ibyo bakora muri izo gahunda. Nyuma biza kurangira Putin agiye ku butegetsi. Rero cyagiye bikurikira muri politiki z'Uburusiya kwari ukuyigobotora, kutagomba kandi gukwera mu kwa Amerika. Ariyo mpamvu mu kiganiro cyakozwe byagaragajwe ko Putin yamaze imyaka 20 akina Uburayi butazi umukino burimwo, biza kurangira bihindutse. Uyu mugabo rero Trump akimara kuvugana kandi na Putin, icyo yakoze kandi yongeye guhamagara perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky, amumenyesha ikiganiro yagiranye hamwe na Putin n'imigambi yo kurangiza intambara muri Ukraine. Itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka turimo 2025, icyo gihe White House yavuze yuko abofisiye bakomeye cyane ngo bazofata urugendo baje muri Saudi Arabia kugira ngo bahure n'abandi bofisiye bakomeye bo mu Burusiya kugira ngo batangure ibiganiro bigamije kurangiza intambara nyine. Icyo gihe itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri, Kiev hamwe n'abafatanyabikorwa b'abanyaburayi nabo batanguye kandi kugaragaza ko batishimiye ukuntu mu biganiro bigomba kurangiza intambara hagati ya Ukraine hamwe n'Uburusiya. Ukraine yakumiriwe nyine, abanyaburayi bavuga bati ntabwo mwokora ibiganiro bigamije amahoro abo vyega ku ruhande rumwe badahari, ngo muvuga n'Uburusiya gusa kandi abanya-Ukraine badahari. Sheba ngomba ko ndetse bafata inama yihuta iza kubera muri Paris, bari kumwe n'abayobozi b'abanyaburayi n'abandi ba OTAN. Itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri, umunyamabanga wa leta ya Amerika Marco Rubio yahuye na Sergei Lavrov muri Riyadh. Sergei Lavrov muramuzi biga n'umushikiranganje w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya. Bahuriye muri Riyadh kugira ngo bayage ikibazo cy'umutekano nyine nuko bagiye gukemura ikibazo cy'intambara. Bongera kandi burya bahamagaza umujyanama mukuru nyine w'umutekano mu gihugu Mike Waltz hamwe n'intumwa Steve Witkoff. Bakora kandi ibiganiro bicaranye ndetse na World Fund Chief Kirill Dmitriev n'abandi ba ofisiye b'Abarusiya kugira ngo babashe kujya ku kibazo mugabo nta cyavuyemo. Ariko inyuma y'ibiganiro Rubio yaravuze ngo ibi inye vyagomba kuba ku mpande zombi zibiri mugabo soko vyagenze kugira ngo intambara irangire. Nyuma gato kandi biza kurangira uyu mugabo muri video mwese mwabonye
bitagenze uko biba vyitezwe, igihe kandi yahamagaza mu minsi yavuye iheze, igihe bahamagaza Zelensky muri White House, birangira JD Vance vice president wa Amerika na Trump bashwanyaguje Zelensky mu gasuzuguro kenshi. Isi yose irihebura, bamwe ati hayo bati naho umugambi watevye uko bigaragara bishobora kuba bigiye kugenda neza, ariko nyuma y'igihe ntivyagana uko vyitezwe. Bikaba rero byatangaje se kandi kumva ngo uyu mugabo agiye kandi kugendera ubufasha Ukraine kugira ngo intambara ikomeze. Putin nawe akaba yarakajwe n'ivyo bintu Trump yishoyemo kandi byo kugomba gukomeza intambara. Yewe tukibaza mu ntambara ziri kuba mu karere, intambara ziri kuba hirya no hino, ni intambara zishobora gukura ku buryo bishobora kugeza isi ahantu habi, haba mu bukungu, haba nyine na kirimo mu rukisanga mu bibazo bikomeye cyane. Bibusa kandi ko mu minsi iheze uyu mugabo Putin yavuze ngo bariko baragwiza gukora ibisasu vya Oreshnik. Bivuze ngo intambara ishobora kuba igiye kandi gukaza umurego cyane gusumba uko bimeze uyu munsi, kandi burya bazindutse barasagura ibisasu biremereye muri Ukraine. Bivuze ngo ibintu bigiye gufata indi ntera. Bana natwe kuri Malengo Media kugira ngo ntuzorucikwa n'ikiganiro na kimwe. Naho ubutaha.